haleluya. Turashobora kumira amashuri y'inzu yacu. Baturogoye neza, Imana ishimwe cyane. Aho nyine wicaye ndashaka aririmba ko aririmba two turahimbaza Imana numvise yarimaze indwi yose iduturiza umutima wanje ubwana ko barinze mu kirundi kandi Imana yagaciro kubwaho haleluya. Holy is your name, holy is your name, Jesus. You deserve the praise. Holy is your name. Ndashaka muri unyene umutekano y'ururimo ugaye amaso yawe. Ndashaka urabe Imana, urabe Yesu Kristo, urabe mu byo akora, urabe mu byo yagukoreye, kuko wenyine arakwiye amashimwe. Kuva tugitangura numva hari amashimwe y'imitima y'umuntu adudubiza mu mitima yacu, bigabura n'indirimbo turahimbaza Imana, byose byerekana yuko imitima yacu tuyishimye. Holy is your name, Jesus. You deserve the praise. Holy is your name. Holy is your name, Jesus. You deserve the praise. Holy is your name. Holy is your name, Jesus. Tushobora amashimesi. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana kubw'uyu munsi, ndashima Imana kubw'abarongozi. Haleluya. Ndashima Imana kubw'umuntu ngiriye kandi kuba imbere yayo. Hari igihe uzuzwa n'amashimwe menshi. Haleluya. Burya si kubwo hari kimwe cyangwa kiriya tarakora gutuma wibaza yuko bidahari, nayo bihoze, nayo iteka irakora kungura ubuhonye mugira hari. Haleluya. Kandi ahetse umaze gukora Imana bicubahiro. Nico bituma Imana yacu he deserve all the glory. Haleluya. Irakwiye amashimwe yose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashima ko abarinzi baturongoye, Imana ibahezagire. Haleluya. Amen. Haleluya. Hari ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye nifuza ariko tuyagako aza ko nazatwara umwanya munini. Hatemi nayiti canke umutwe w'ijambo nayitiye les yeux fixés sur Jésus, amaso yacu araba Yesu wenyene. Haleluya. Fixe nako ndabona ijambo ryiza mugana nayindi natoye n'ingene kuraba cyangwa se twari gutumbereza amaso yacu ahanze Kristo wenyene. Haleluya. Ndasaba tuzosoma amaverse si menshi, ikadusoma mu Baheburayo igice cya 12. Ndazasoma ku murongo wa 2. Haravuga ngo Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 2, dutumbere Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashitswe imbere yihanganiye umusaraba, abona ko isoni zawo ari ubusa, avyagira ibyo bw'intebe y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amaso yacu ahanze Yesu wenyene. Imana ishimwe cyane. Burya bira mu kwivuga Abaheburayo ko bavuga ati dutumbere Yesu wenyene
muyandi muri Bibiliya y'icyongereza niyo bavuga neza y'icyongereza yitwa The Message, aravuga ngo garde les yeux fixes, tugumize amaso canke amaso yacu atumbere, haleluya, Yesu gusa, haleluya. Muganga avuga ngo dutumbere Yesu wenyene, dutumbere Yesu wenyene, niwe, haleluya. Bikira avuga kino kintu bavuga ngo niwe, dutumbere Yesu wenyene, apana undi muntu, apana kindi kintu, ariko ngo dutumbere Yesu wenyene. Bikavuga ngo niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu, kandi niwe niwe yabusozereye, haleluya. Niwe nyanduruko yo kwizera kwacu. Uyo Yesu tuvuga cyangwa uyo twotra nakanya ndiko ndavuga, niwe nyanduruko yo kwizera kwacu, haleluya. Niwe nyanduruko yo kwizera ufise, haleluya. Niba warakiye Yesu mwami n'umukiza, burya hari kwizera Imana yateretse muri wewe, yaratanguje, hari kwizera Imana yatanguje muri wewe. Hamugabo yanga navuga ngo nizo gusozera, hari igihe kirundi sinzi nyene kuyindo bivuga mugabo iri kwita, haleluya. Mugabo bakavuga gusozera mu yandi majambo, Imana iyo Yesu nyene si gusozera content, si gusozera nyene nko gusozera nko biraheze, oya. Mugabo bavuga yuko ngo niyo izotuma kukwizera igukuza, haleluya. Dutumbere rero uyo Yesu wenyene, niwe yatanguje kwizera mwitwe, kandi niwe azotuma nuko kwizera ugukura, haleluya. Ndakuri ijambo ry'Imana muri Filipi igice cya mbere umurongo wa 6 bahasomeye. Abi Filipi igice cya mbere umurongo wa 6 ni ijambo nzi yuko dukunda kuvuga cyane, havuga gute? Abi Filipi igice cya mbere umurongo wa 6 havuga ngo igice cya mbere umurongo wa 6 avuga ngo kandi icyo nizigiye ntakekeranya nuko watanga igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo, haleluya. Ngo kandi icyo nizigiye ntakekeranya nuko watanguye igikorwa ciza. Aho twatanguye tuvuga ngo niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu, haleluya. Twiga ijambo ry'Imana n'abishubahiro, niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu. Uyo Yesu niyo turavuga, burya kuko nayivuze igihe wakira Yesu, hariho ukwizera yaremye muri wewe kwanza, hariho aho ukwizera yaremye muri wewe. Hama abavuga muri Filipi naho uko icyo nizigiye ntakekera nuko watanguye, nuko kwizera Imana yatanze muri wewe, burya n'igikorwa Imana yakoze, haleluya. Watanguye icyo gikorwa cyiza muri wewe, ngo niwe nimwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Muri Amplified ho bavuga ngo azogikomeza, nazo azogihonda perfect, azogikomeza, azogishitsa aho kibari neza cyane, haleluya. Uko kwizera Imana yatanguje muri wewe ariwe nyanduruko yayo nyene, ariwe nyanduruko kwizera nyene, haleluya. Imana ntizoshitsa gusa ku iherezo, mugabo izogendera Imana yonyene cyangwa Yesu wenyene wenyene isoha ikirori ko kiraje, haleluya. C'est Dieu lui-même, ni Imana yonyene izotuma ivyo ikukwizera nyene ikutunza, haleluya. Izotuma kukwizera igushikana ahandi hantu kumbure bitandukanye nuko wari ufise bitangura, haleluya. Mwenye amatukurawe yuko ukwizera ufise ubunya gutandukanye nuko wari ufise urimo bebe spirituel, siko? Haruko mugenda kurakura Imana bw'icyubahiro. Imana iri yaranga Dieu lui-même, Jésus lui-même, Yesu Kristo ari yaranga ku buryo uko kwizera yatanguje muri wewe agendera gukomeza gushitsa umunsi Kristo azozira, haleluya. Dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu. Urashaka kunandondera muri Timotheo wa 2:4. Iyo muravuga ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko kwizera kwacu, uravye muri anavuga muri The Message avuga ngo celui qui a commencé, aravuga ngo gardez les yeux fixés sur Jésus qui a commencé et terminé cette course dans laquelle nous sommes. Tutumbere amaso kuri Yesu wenyene, we yatanguye kandi agasozera course ni lino higanwa turimo. Imana idufashe, haleluya.
dutumbere Yesu, amaso yacu aherekejwe cyangwa agume kuri Yesu gusa. Uyo niwe yaratanguye burya runo rugendo turimo. Haleluya. Kandi yararusozereye. Imana bw'icyubahiro. Haleluya. Turi kumwe. Runo rugendo rwo kwizera Kristo yatanguye burya yarabayemo kandi yararusozereye. Imana bw'icyubahiro. Turaza kumvikana ndabizi mu mwanya w'imbere. Timoteyo avuga gute? Timoteyo wa kabiri cya kane kuva ku murongo w'indwi muce musoma umunani naho ushaka kubika gusa kano kanya. Timoteyo wa kabiri cya kane umurongo w'indwi havuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo. Nazigamye ukwizera. Nazigamye ukwizera. Nawe ushaka gira n'umunani cyane. Ibisigaye bikiwe igitsibo cy'ukugororoka, ic'umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi, kandi si jewe jenyine nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kuri bose bazogihabwa. Haleluya. Amen. Munarwanya intambara nziza, nagize iki? Nagumije nahize. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo. Acavuga ikintu kimwe ngo nagumije ukwizera. Haleluya. Nazigamye ukwizera. Merci. Imana bw'icyubahiro. Ucuma yuko uko urasoma ayo majambo uko kuntu Paul abwira Timoteyo ngo narwanye intambara nziza, hama narangije urugendo rwanjye, nagumije, narazigamye ukwizera. Haleluya. Izo ntambara zose Timoteyo Paulo yaciyemo cyangwa urwo rugendo rwose yaciyemo, uko urasoma cyangwa ukaraho ukigiye kwinamwe n'iryo jambo, urumva neza burya yuko urwo rugendo izo ntambara byari bigamije kumukura kumunyaga ukwizera. Alo bwawi. Haleluya. Byose izo ntambara yaciyemo zose n'urwo rugendo yararimo, icyo byari bigamije kwari kugira ngo swati bimunyaga ukwizera yari afise. Imana idufashe. Haleluya. Mugabo araca ahantu ashima akavuga ati nukuri nararwanye intambara nziza, narangije urugendo, kandi ikirengeye ibyo narazigamye ukwizera. Haleluya. Kwa kwizera Kristo yari muri jewe, kwa kwizera Kristo yari yarakuza muri jewe, burya narakuha harabaye kuzigama kuko kwizera. Haleluya. Haleluya. Uko ikintu cyose intambara zose turwana nazo cyangwa ibipfunga yose izo mu buzima bwacu, burya nta kintu ibigamije kutunyaga ukwizera dufise. Haleluya. Ariko Yesu tumwicubaye kuko niwe yanyanduka za gusozera. Haleluya. Imana bw'icyubahiro. Biravuga ngo abo data yampaye nta n'umwe azoshobora kubagira iki? Kubakura mu biganza. Imana bw'icyubahiro. Biravuga ngo uko kwizera Imana yatanguje muri twebwe, burya yaragutanguje na kusi Yesu niwe yamutanguje kandi yaragusozereye. Haleluya. Runo rugendo mbere gato turacamo cyangwa turimo naho kumbure twese dutandukanye, mwese bivanye n'ibyakaracamo. Haleluya. Muzabwira umugenzi umwe wanyu ati burya ukwinosi usanga afise umusaraba wiwe utandukanye n'umuntu. Ariko ikintu nigeze kwandika ndabwira umugenzi umwe ndambwira ati ibi ni niko kutabigira. Uratanzwe cyangwa abandi barakora gusa. Mugabo undi munsi twivuga nk'inkuru ndiko ndamutera inkuru ndamushokoza. Undi munsi acabwira ikintu kimwe iki kibazo afise. Cavuga ati bwa wundi igihe namubwira ndiko ndamucokoza bijya sinarinzi yuko kino kibazo gifise. Imana idufashe. Hariho urugendo turimo kandi nta dutandukanye n'abatwara amajeje na bwiki. Hari igihe usanga zijya kuso biri mu hantu ugasanga umwe wese afise kurwayi yiwe yibukamo. Imana ishimwe. Kera niko ndaraba ayo majeje na bwiki. Naraba kera niyo mwana bwite navuga ati ujya mu bashitse kwiko tumengo n'abaza gushika kare gusumba abandi bashitse hariya. Kuko ngo niyo karaza kubanza gukata yitaze. Mugabo asanga burya bo washitse hariya ni washitse bwa mbere.
umuntu wese arafise kuwa, arafise urugendo aracamo bitandukanye. Ivyo ndikunda cyamo urugendo ndimo biratandukanye n'urugendo nawe urimo. Haleluya. Ariko ni ikintu nyamukuru ko tuzigama ukwizera dufise. Haleluya. Hamikenge ivyo biravuga ngo niwe yatanguje urugendo yarutanguye kandi yarusozereye. Haleluya. Kristo ntiyatuzanye mu rugendo nk'uko umengo nawe nyene arakekeranye ko bizogenda neza. Ntiyatushije mu rugendo nk'uko umengo nawe nyene ntazazi neza ibiri imbere. Arabizi byose uko yarutanguye kandi yarusozereye. Haleluya. Example nabaha haraciye imeni zibiri. Naje ngaha hama yari Mahdi chapati moto. Teko n'undi muri inzu. Turaza makuru twiga. Hama mugabo nako ndaraba umutara tuzana. Ndamuranga ati ko tuzi neza ko hariho nyene amazi nibarabara. Ndavuga ati tukajana n'umuntu atahazi aradutembyayo. Kandi haramo tumaze guhura yambaye ikoti akagarama yenyine. Bwagasira. Mwari fasha. Ndamura amaso ndavuga ati umuntu kumbure arahazi hajya mchana hazi. Kumbure hari usanga iyi moto kumwe ni pike bamuhaye ntawo bizi. Ni jambo ko aciye muri barabara. Umwe ndamuranga gatoya uyu nyene narenga. Ndabati narindi mu. Narindi mu ndabona ati uyu nawe ko ndamura amaso arahajya arahazi. Imana ifashe. Mendi majambo sijambere hacira ahantu. Aratanu hose hari kinogo, araza adata guca, arazi nahaza guca. Haleluya. Turi kumwe. Arabizi sijambere haciye. Yamahaca misi yose. Sukambere ntaje gukora marante pura komya hoya. Yamahaca. Sikuse yambere yagitse yamayichako. Haleluya. Arazi neza aza guca, arazi neza kuko twaracana hatuga ati aha rero turageze ni mutuza amaguru. Turi kwimo twaje tutuza amaguru. Kandi nivyo neza wazona yuko amazi aduzi moto tumenye chatapili. Muga yatinze kwimoto ni tuzi yatiga ni muza kugwasa mu mutekano. Abandi bahageze abantu baca bava ku moto bacaje n'amaguru ngati ni tumwize yuko ashaka kuduteza hasi. Haleluya. Mugabo kintu icyo shaka kuvuga hano nuko umutaro we arafise experience arafise kumenya kwiryo barabara arayizi ku mutwe n'amazi yoba adahari cyangwa hari aramaze kubona amazi adahari arahazi n'amazi ahari arahazi. Haleluya. Ni sana muso haje kumenya ni hashasha arahazi ahantu. Imana idufashe. Na Yesu urugendo turimo burya nakaducisha amatazi. Imana idufashe. Haleluya. Nakaducisha amatazi akaducisha ahantu yamaze guca. Haleluya. Ngira ngo ndabati aho kuraca ni heza kuko Yesu yaciye nawe. Haleluya. Muri Imana ni heza. Nwibaze yuko ari habi eka ni heza. Niba Yesu aragucisha ni heza. Munamaze kubona basi nta niyo waciye dufate hanyerera abantu. Mugabo kasanga hariho marke y'ibirato by'abantu bagiye barahaca. Ugira uca handi. Oya, uca handi nyene baciye abandi siko. Kuko bapitangiye imbere aho hantu bahaciye kandi baravuga ati nawe umuntu yaciye agahuni ikirenga. Burya umuntu ntigeze anyerera. Kuko wanyereye wawe urabona neza kwibarabara ikirenge cyace kiguruka kuko. Imana ifashe. Haleluya. Muko gerageza gushira ikirenge aho yashize uwundi wa mbere haciye yakutangiye imbere. Muntu w'Imana Kristo urugendo yatuzanyemo burya twitangiye imbere. Ibi twose cyane sishasha. Biravuga neza ngo yaragerageje we yaragerageje kuva kera vyose yarabigerageje vyose nta na kimwe kivuyemo vyose yarabigerageje. Haleluya. Vyose yarabigerageje. Anose wibaza yuko ufata kumuri kimwe Yesu azazi umuntu w'Imana arakizi yaragiciyemo. Haleluya. Kumuri ingwara ya ntayazi arayizi yarayikubitiwe. Haleluya. Kumuri kiko kibazo cyanje ntacazi arakizi. Imana gicuwahira. Uyo kusukura cyangwa urugendo urimo burya hari intambwe kandi hari n'iherezo ryayo. Mugabo nicyo nje kukubwira kandi nuko we yagitanguje burya yarahaciye ahantu arazi apa aho kwiye guca. Haleluya. Arazi aho kwiye kugenda arazi aho
ukwiye gusha, arazi aho ukwiye gushira ikirenge. Imana n'icubahiro. Reka gushira ikirenge hadakenewe, shira ikirenge aho yashize ikirenge. Haleluya. Haizo kula keta nico bituma tukwiye gushira amaso kuri Yesu gusa. Haleluya. Ibi byose ikibidufasha, ibi byose ikintu cyose cyane ibi byose turacamo, ikintu kizodufasha kugira ngo tugume tuziga mu kwizera kwacu, nuko tuzoguma turi abande Yesu gusa. Haleluya. Hari ikintu sana nagati ngo icyo umuntu ashirako amaso burya nicyo kimukiza. Haleluya. Icyo umuntu ashirako amaso nicyo kimukiza. Biravuga neza yuko igihe Abisirayeli bariga n'inzoka, Yesu yabwiye, Imana yabwiye Mose ati shira ikigereranyo cy'inzoka. Haleluya. Ecabwira Mose ati gira ikigereranyo cy'inzoka, hama ukishira ahantu umuntu wese azokiraba, azogira gusa iyo yagiye kukiraba gusa burya azokira. Imana idufashe. Haleluya. Kuko Imana we yari neza yuko burya ubwo mu mara bw'inzoka bari n'abo bantu cyangwa uko uratsinzikaza umubiri wabo, inyishu yabo ubwo uko baraba gusa umusaraba, baraba gusa icyo kigereranyo Imana yabwiye Mose agire. Haleluya. Uko kuraba gusa byaca bituma ubwo mara bwose bari mu mubiri buvaho, bwaca butuma iyo ndwara cyangwa ukuntu baba bameze basura bakamera neza. Icura cyangwa icyo ushira kwa amaso yawe burya kirafise gukiza kandi kirafise no kukwica. Turi kumwe. Haleluya. Reka dusome muri Matayo 6:6. Matayo 6:6 murongo wa 22. Amaso yacu arabe Yesu gusa. Haleluya. Havuga gute? Matayo 6:6 umurongo wa 22 uvuga ngo itara ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe iyo ari ryiza, umubiri wawe wose uba uri mu muco. Umurongo wa 23 ariko ijisho ryawe iyo ari ribi, umubiri wawe wose uba uri n'umuzimagiza, nuko wa muco ukubamo uramukubaye umuzimagiza, umuzimagiza wungana ute? Haleluya. Itara ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe iyo ari ryiza, umubiri wawe wose uba uri mu muco. Haleluya. Bibiliya igereranya ijisho, novuga begeranya nka uravye n'ayandi maversion avuga ko ari ni fenêtre, ni idirisha. Urakora igereranya nk'idirisha. Iyo idirisha dufate nk'uburyo ari nko mw'ijoro cyangwa ku mugoroba, tukugara amadirisha n'umuco warusigaye ari mukeya hanze, burya indani byaca mu mwijima, siko? No mu mazu tubamo urabona amatwi yuko burya iyo ugara amadirisha ugashaka n'amarido burya haca hiyabura nyene. Mugabo mugura idirisha harimo umuco, hariho uyo muco rero uri hanze utegerezwa kwinjira indani mu nzu. Imana ishimwe cyane. Ngo ijisho ryacu birivuga ngo itara ry'umubiri ni ijisho. Haleluya. Plus wugurura amadirisha habona cyangwa hari umuco, niko n'umuco uwonyene iyo intensité y'umuco yinjira indani mu nzu. Mende majambo uko turaba cyangwa uko amaso yawe yihweza umuco cyane, burya nuko umubiri wawe ucuba mu muco nyene. Imana y'icubahiro. Haleluya. Igihe cyose umuco turavuga mu menye ni Yesu nyene, siko? Yesu niwe muco nyene. Imana y'icubahiro. Igihe cyose tura amaso yacu akaratumbera Yesu, burya utegerezwa umubiri wategerezwa kuheponda kuri uwo muco nyene kuraraba. Kwepona sitwo muko muracyumva. Utegerezwa kwishura kuri uwo muco nyene kuraraba. Icyo kintu ni ukwitegereza, nimba umuco kuritegereza, umubiri wategerezwa kwishura kw'ivyo nyene ukwitegereza nyene. Haleluya. Kuko ijisho ryacu
ngo ni itara ry'umubiri. Burya umubiri niba ibyo ukora byose burya birakonda ku byo waravye, ikirishura canke ni nyinshi, ni ingaruka c'ivyo ukora, c'ivyo ukuritegereza. Niba ari ca canke ibintu kanaka ukurabamwo ufata ibintu biko biva hehe, burya suzuma ivyo ukuritegereza. Haleluya. Ijisho ryacu ni itara ry'umubiri. Navuze icyo umuntu atara atubeza kwa maso canke yigweza cane, burya kirashobora kumukiza canke kikamwica. Haleluya. Imana idufashe. Haleluya. Ndakavuga ibintu bitatu bine nashoboye kwegeranya bituma kenshi dukuze gusha kwa maso ugasanga twibaza yuko vyodukiza ariko bitashobora kudukiza. Imana idufashe. Icyambere ntuvuga ni inkomezi zacu. Muntu w'Imana, hari igihe inkomezi zacu tuzirabaho cyane. Kumbura ukaraba ndifite navuga inkomezi nshatse kuvuga wowe nyine nka personality. Ukira ukavuga ati kuri jewe ndakomeye, igihangane, ndahambaye. Cyane kumbura igiti cyane ni kumbura ikintu kanaka uriko. Uvuga ati jewe vraiment aha anyu. Ndashobora kubona umuntu wese kumbura ntawe ubizi. Imana idufashe. Uravye Bibiliya aho abigishwa ba Yesu bari kumwe na Yesu mu bwato, bakora arengana bakora cyane ku ruzi rumwe, bagiye Yesu abwira ati tujabuke hakurya. Barashitse ahantu hazi imifunda myinshi. Cyose aza guhagarara ko niki nuko harageze ahantu imbere yuko barati neza yuko ari n'umukiza, mugabo ntibavyitayeho bwa mbere. Baca banza kuvuga ati reka tugerageze inkomezi dufise. Bibaza yuko burya gufata kumbura indobo siko bafise indobo canke ikimwe ibase navyo nzi ngateka gukura amazi ari mu bwato amaze kwinjira mu bwato yasese hanze kumbura reza kudukiza. Inkomezi zabo baziteze yuko burya hari ikintu kiza kuzana nayo imfunda wa myinshi burya nitse inkomezi zanjye. Petero ati kumbura reka dufate amaboko kuri sinzi bakoresha kiyagiye, reka mfate bino bintu abandi nkoresha kugira ngo aya mazi yakuye mu bwato hama turabe ko twavanse dushikanye Yesu yavuze. Mugari inkomezi zabo barashikitana bavuga ati ubundi inkomezi zacu zirarangiye, iki kibazo nticerekeye inkomezi zacu. Haleluya. Inkomezi zacu zishobora gukiza ubugingo bwacu mu mwanya. Imana idufashe. Ariko usanga umuntu ashobora gushikana avuga ati kumbure ninagerageza uko nshoboye, kumbure bivanye n'amafaranga ufise cyangwa bivanye n'igagano ufise, ndashobora gukora ikintu bigakunda. Kumbure bivanye n'abantu tuzinanye amakonekisi ufise, ninakora ikintu kibiraza gukunda. Haleluya. Igihe kimwe umugenzi we yigeze gufata, barigeze kumubeshera ikintu kimwe, hama icambere aza kubabwira ati je muranzi yarakijije. Mugabo kanya ugukira sizi ko yibagiye Yesu arabakwe aza kumukiza Yesu cyose. Gati je muranzi ndumwana wakana aradondagura ibira Yesu kw'igapero aye aradondagura. Ababwira bereke neza burya ndakomeye, mva mu muryango canke mva ahantu canke jewe nyene umbonye utoce kugira utekane canke utuze. Ariko abantu ati haba wewe haba ntitukuzi mugaye cyo twarungitse kandi turateza gushaka. Bakora mujana hama atabagu kugira ubwoba bwati bya rero bya nakuze bwa mbere sije bigiye kubiza. Ariko ati man nitsa. Haleluya. Birashuka sa umuntu uri kumva ukaca mu kintu kwagati kumbure kino hamwe no koresha inkomezi zanje hamwe no gira ibinini kumbure byoshoboka. Haleluya. Ariko ijambo cy'Imana nibesha abantu Imana. Haleluya. Sikugumphomezi zacu ubwamhembe. Haleluya. Sikugumphomezi zacu ubwamhembe. Ni Imana yonyene, Imana bicubahiro. Doso iyo mpamvu cyangwa iyo nzira tuko turacamo ujya muntu w'Imana ni Yesu wenyene. Nta wundi ashobora gushoboza kunesha, nta wundi ukwiye gushira kwa maso. Reka gushira kwa maso ku bantu, reka gushira amaso kumbure kuri wowe nyene, reka yakure kuri wowe yashire kuri Yesu gusa. Haleluya. Icyakabiri kandi kuvuga nuko
reka twasome dusomera ku Kalisa ku byashuri Yohana asa tuvuga cyane ku bantu b'impemu mu byashuri Yohana ibintu tukunze gushaka amaso tukibagira gushaka amaso kuri Yesu. Izi byashuri Yohana igice cya 4 dusoma kuva ku murongo wa 2 gushika ku wa 6 ushibiye ahasoma kwari ikintu ushaka guca turaba umutwe w'amajambo uvuga ngo Yohana yerekwa ibyo mu ijuru. Umurongo wa 2 ngo ako kanya nja muri mpemu kandi mbona tugende bukebuke ako kanya nja muri mpemu kandi mbona intebe iteretse mu ijuru mbona n'uyivyagiyeko. Ako kanya mbona mugize ako kanya nja muri mpemu kandi mbona intebe iteretse mu ijuru bantu Imana mukurikire siko mbona n'uwivyagiyeko. Uwari avyagiye yasa n'akabuye k'igiciro kitwa yasipi n'akitwa sarudiyo, kandi umunyo w'amazi wari ukikije iyo ntebe usa n'akitwa simaragido. Iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko. Abona abakuru arabona tutambura hamwe siko kuri izo abona abakuru 24 bazicayeko bambaye impuzu zera no mu mitwe yabo hari ibitsibo by'inzahabu. Kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo amajwi n'ibituragaro kandi ibimuri 7 by'umuriro byakira imbere y'iyo ntebe nizo mpemu 7 z'Imana. Kandi imbere y'iyo ntebe hari ikiyaga c'ibirahuri kibonerana. Kandi hagati aharabana n'iyo ntebe no kuyikikuza kandi hagati aharabana n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikinyabugingo ca mbere cyasa n'intambwe, icya kabiri cyasa n'inyana. Ngeshawiye nta kibazo kuja ku murongo wa 6 avuga ngo kandi imbere y'iyo ntebe hari ikiyaga c'ibirahuri kibonerana. Kandi ngo hagati aharabana n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Imana idufashe basiga ku gice cya 5 umurongo wa 1 gushika ku wa 6. Uyu ni Yohana adubije muri mpemu hama hari ibintu akariyuheza. Imana idufashe. Haleluya. Dusome kwanza abantu umutwe w'amajambo ngo Yohana yerekwa umwagazi w'intama w'Imana. Mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe cyanditswemo imbere n'inyuma, kimatanijwe n'udushashara 7 tudomwemo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemerera n'ijwi rirenga ati ninde bibereye ko azingurura kiriya gitabo ngo amenye ibikimatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo ku isi cyangwa uw'ikuzimu ashobora kuzingura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Nanje ndizwa cyane nuko hatabonetse uwubereye kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Umwe muri ba bakuru arabarira ati ntacurira intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi cya Dawidi yaranesheje wazingurura igitabo amene ibikimatanije 7. Mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo 4 no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe afise amahembe
indwi n'amaso indwi n'icyo mpemu indwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Amen. Haleluya. Yohana arakuwa mubiri ajyanywe mu mpemu. Imana y'icyubahiro. Mu gice cya kane aho twasomye baravuga neza ku murongo wa 6 ngo kandi imbere y'iyo ntebe hari ikiyaga cy'ibirahuri kibonerana ngo kandi hagati. Haleluya. Ngo kandi hagati aharabana n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo bine byuzuye amaso imbere n'inyuma. Uyu muntu yari mu mubiri w'Imana, yari mu mpemu. Kandi ave mu gice cya 5 ntibashobora kuvuga yuko yasuye mu mubiri hama yasuye kutuga kandi mu mpemu. Oya, bavuga ko yagumye nyine hahandi nyine mu mpemu, ariko araexperimenta ibintu, ariko arabona iby'amaso y'umubiri atobona. Haleluya. Ndetse akavuga ngo bien différence avuga neza ngo je vis autour du trône et au milieu du trône ibi binyabugingo bine. Mu gice cya 4 muga mu gice cya 5 urabona yuko ibyo byose yabonye mu gice cya 4 hari icyo yirengagije. Twotajana. Haleluya. Mu gice cya 4 yaragerageje kureba ibinyabugingo bine, yaragerageje gutangarira kumbura ibyo bintu akabona ibyo birahuri bibonerana, ariko ati wow ibintu biraryoshe kubona. Imana idufashe. Aho ni ibinyabugingo ariko ati ibintu biraryoshe. Haleluya. Ama biravuga neza ngo omiliyo cyangwa otu hagati nyine naho nyine hagati hari ikindi kintu yayirenganije kubona. Icyo nicyo turavuga cyangwa turavuga mu gice cya 5. Gice cya 5 badusomera avuga ngo mbona hagati umurongo wa 6 yanyantebe na bya binyabugingo bine no hagati y'abakuru babandi yabona mu gice cya 4 guca mbona umwagazi w'intama ahagaze. Kubera ko atamubonye mu gice cya 4, kubera ko mu gice cya 4 yabonye ibinyabugingo mugabo yahandi ni hagati nyine ya bya bine hari uwo yirengagije. Hano turi kumwe. Mu gice cya 4 hari yarabibonye ibyo bintu, yaratangariye amare, yaratangaye ibyo binyabugingo nkuko bikunda gushika. Ikase kimwe ko ndayisoma amwe yambi kintu kimwe n'imati misi muri Katimana ndakeneye muri izina rya Faewa hamwe nina prophet ibintu bibe fire. Haleluya. Ndashaka mavuta, ndashaka kubona amareka, ndashaka kubona, ndashaka kubona. Ikintu kimwe nuko muko Yohana ari mu mpemu, ari mu mubiri w'Imana, yari mu mpemu nkuko bikunze gushikira ko birashobora no kuba bigushikira. Haleluya. Ukifuza kumva tuyapeze umufisi inyota y'ibindi, umufisi inyota yo kubona, umufisi inyota yo gukora n'Imana, umufisi inyota yo gukora ibitangaza no twumvitsa, ariko hari ikintu usanga kubirengagiza. Haleluya. Imana idufashe. Yarabonye mu gice cya 4 yarayibonye ibyo binyabugingo, ariko mu gice cya 5 atasubira akavuga agashimangira ati mbona ahandi nyine ibajyana hagati nyine ya binyabugingo. Yarirenganije kubona umwagazi w'intama. Mugabo yaraye kumureka ati umwagazi siniko ndamura ashaka kubona byene yagayaga biyanyene bizana icyubahiro, ariko umwagazi w'intama niyo yaraye. Imana idufashe. Birashobora kuba bishinga ugasanga kumbure wifuza kugera ku buryo kugera w'inyamuru uri hejuru cyane, wifuza kubona ariko ubona abakozi cyangwa biti ntaye iyo byose yari bitewe n'ibitabo n'amazi n'isi ko nasoma by'abakozi b'Imana ibitangaza cyangwa ibintu bakora kandi ugati ndashaka kugera ahantu. Ikintu kimwe mpamyambwe ati reka kurayika mubishe kwa maso n'ibisha gukiza. Je tuzosanga n'umukozi w'Imana yuzuye amavuta mugabo ntibibujije yuko ashobora kugwa mu cyaha. Turi kumwe. Kubera iki akashira amaso cyane kubita ku bintu kumwe byoza ubwa kabiri, ntacyo yibona, ntacyo arashira amaso kuba mwagazi w'intama kuko wenyine washobora kumukiza. Haleluya. Ntushobora kumukiza nta wundi. Imana idufashe. Haleluya. Mungu Imana shira amaso kuri Yesu, shira amaso kuri Yesu kandi tutora icyo tuzokwibeza cyane uye nicyo kizogukiza. Haleluya. Haleluya.
nizeye ko atabantu basinziriye. Haleluya. Dushire amaso kuri Yesu. Bano Imana nta kindi kizodukiza. Reka ntiwizigire inkomezi zawe, ntiwizigire kumva icumi, ntiwizigire kumva, shira amaso kuri Yesu. Niwe nyanduko, niwe aziye kusuku uri kuracamo. Wigize kuracamo arabizi kandi arabiciyemo, si bishasha. Kuri we si bishasha. Kuri we nta kintu kije ngo ni surprise kuri we. Eka vyose arabizi. Yamyemo kandi ntihari kandi azokwamaho. Haleluya. Niwe Alpha na Omega. Niwe ntango n'iherezo. Muri mani niwe ntango n'iherezo y'ubuzima bwawe. Arakuzi. Biravuga neza ngo n'igihe ntari bwakumvire mu nda ya mama wawe nenda kuzi. Yari kuzi, yari azi neza yuko icyo yaguhamagaye, yari azi aho uzoca ari hazi. Byari ibintu bimwe biravuga ati ubu sizosabuza ndabita ku mwanya kuko ndazi neza yuko burya uyu muntu yacishije ahantu arahazi. Haleluya. Hari ibintu azokwigera shira kwa amaso cyane. Imana idufashe. Umunsi umwe ikibuga kimwe iyo nkuru nayizi cyari ku kidenderi. Ndatangara cyane ko ndazi neza ko ibyo bintu bishikiye. Cyari ku kidenderi hama Yesu araza. Ibaza umukiza araje. Hama coach ati urifuza Yesu amwari urifuza gukira. Muga kintu cya mbere yamubwiye ati ega narabuze umuntu antwara hariya. Narabuze umuntu maze imyaka n'imyaka ngaha. Narabuze umuntu amfata hama ntwari hajya hantu. Haleluya. Yesu ni hari. Muga karirengagiza imishi burya gakiza kamushikiriye. Muga wa akariyumvira yuko mujangira Yesu akagira afata ukuboko ntwari. Ndarose bagufasha kugira mufasha. Ndarose wa muntu kumbe nyima no umbaza wasi bati urashakukira. Uyu Petete ngira abantu nayingiye ko bamufata bambara kuri gwaruzi. Burya n'uwimene. Muga gakiza burya kakamushikiriye nyene. Ariko ntabwo ati ko hari umuntu nari nkene abantu. Yesu nari nkene abantu kugira bashike mu bwira gakiza. Nari nkene abantu kugira bashike gukira ijambo. Nari nkene abantu bonye nta kindi nari nkene. Imana idufashe. Ariko Yesu yarashaka nuko atubeta amaso kuri we gusa ati bujyanye nagendewe n'uje kumwiza. Haleluya. Haleluya. Reka kuhangama, reka gushira amaso ku bantu cyane ku kintu ugati ngo ikintu cyo kumbe cyo nkwiza. Eka si ico. Imana idufashe. Musumwe umwenda aracisha mu ntare zimwe unataka kunyihangana. Wani ngira ngo tutahura Imana dushobora. Igihe kimwe nageze kuba ndi ahantu hamwe ndikora hari izo byandi kwa gati ngo mwiyambure bya bizingira vuba na vuba. Hama ndafata iki cyane ndatokiriza. Kumana hari umusari nenda no kumukozi Imana kimato gati ndagusaba usenge binashobotse undambiye ko yiga. Ndashira hamwe ndegwa amategeko anagati nunasubira kubikora. Sinzosana umushara ngaho. Mugani byaca kabiri usanga nzi. Ninasubira nogira sinzokora iki. Nzogira jeune n'imista. Nzokora iki? Narishira n'ibintu hagati kumbe ibintu byishiraho. Naka kugira ubwoba gusaba gukora. Ndazi ko munda gufunga. Gati ni inzara nk'icyango hagati ewa. Reka ngikora nzoca ngitereza. Mugani byaca kwese kabiri usanga ndabisubiye. Muge kinyamo kuca natahuye nuko cyo nari nkeneye niko ari gushira amaso yuko kwivyo bintu ngiye gukora kiyana kena gukora ndiwiza kumagakiza nari nkeneye gushira amaso kuri Kristo wenyine. Haleluya. Nari nkeneye gushira amaso kuwo muco gusa kugira umubiri wanje ushaka kureponda cyangwa ushaka kwishura kuri ico kindi ko ndaraba. Niba Yesu Kristo akororose niyo gushira amaso kuri we ni umubiri wanje uzogenda kugoroka. Niba Yesu Kristo ari umuco niyo gushira amaso kuri we n'umubiri wanje uzogenda muri umuco nyene. Haleluya. Haleluya. Nta kindi ari mwiye gushira amaso kwa gushira amaso kuri Yesu Kristo. Imana idufashe. Haleluya. Ni iki cyo gufasha cyane ni cyane. Kumurwa navye ibintu byinshi abati ibintu bituma turaba twati ikintu n'icyo tukumbe cyo ndagize kwa amaso kugakiza. Ariko ni gute twoshira amaso kuri Yesu? Ni gute twoshira amaso constamment fixé sur Jésus? Igihe cyose umwanya wose aya maso niko ndavuga
s'amaso y'umubiri bari mu s'amaso y'umubiri hariho uburyo butatu bw'amaso kumbure ntaza kwinjira mu bw'umwanya sizabye bitwa kumbure umuntu yayifatira ku mwanya muga ya amaso y'umubiri hari n'amaso y'umushaha hari n'amaso y'ihene imana kwicubahiro icyo cyose nshaka ko mvuga ko cyane ni amaso y'umushaha imana kwicubahiro haleluya murabatwara yuko n'igihe uhumirije nk'umuntu abwira jambo ati uhumirije amudaho burya araza kumubona haleluya niyo mvijwi ryanjye aravuga ati ni trezor cyangwa n'undi muntu ariko aravuga kuko burya muri we n'amaso y'umubiri asinziriye burya umushaha wiwe urafise presentation urafise igicapo cy'uwundi two turajyana ayo maso y'umubiri ndavuga rero ni mu gihe igihe cyose iyo amurikiwe n'ijambo cyangwa iyo amurikiwe n'umuco aratuma n'umubiri uheponda kuri icyo kintu sinzi ko nzakubisigura neza ariko nk'umwe ntihari kugira ngo adufashe twese imana y'icyubahiro iyo ayo maso tuko tuyarabisha ijambo ry'imana navuze yuko umuco n'iki ni ijambo ry'imana ni Yesu Kristo haleluya icyo siza turabitse neza imana y'icyubahiro haleluya haleluya Imana haleluya haleluya igihe cyose ko turaraba Yesu cyane dukoresheje amaso y'umushaha wacu dukoresheje amaso y'umushaha imana y'icyubahiro biratuma twugururira impemu zacu n'imibiri yacu kuheponda kuko icyo kintu two turaturiweza turi kumwe n'igihe cyose icyo ndiko navuga ni kuba constamment fixé sur Jésus kuba igihe cyose amaso yacu ari fixé kuri Yesu nibyo twumva kurara abantu barabisha amaso ya Yesu haleluya mwende majambo koresha ayandi maso kana y'umubiri koresha amaso y'umwami Yesu Kristo haleluya dufashe haleluya koresha ayandi maso igihe cyose uko urasoma ijambo ry'Imana reka kuyisoma kumengo ni ijambo nyene risanzwe kumengo ni journal reka si journal imana y'icyubahiro burya niyo jambo ririmo ikintu cyose ahantu hose pa imana yagira aca aho Yesu yagira aca avuga ati hanyuma umutoza burya birahari byose ngaho haleluya 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 le trajectoire cyangwa parcours yose two turacamo burya birimo ngaho icyo dufasha ahantu hose tuzoshira ikirenge Yesu yatubwiye ngaho haleluya n'igihe cyo tuzofise ijambo ry'Imana tufate uri mu kazi cyangwa ahantu uri ku ishuri burya gerageza kuva uri fixe kuri Yesu myandi majambo ikiyo wenye n'umushaha wawe ndagerageza kugira ikintu kimwe ati byo nimba mu byose n'umushaha ni mwemu yanje uzoka muhimbaza Imana gusa haleluya bisigura ngo nawe n'abandi ahantu kuba ntafise ijambo ry'Imana ndasoma nzokwaba mfise imagination nzokoma mu mutwe wanjye umushaha mfise ivyiyumviro vya Kristo ari mwene haleluya cyo twabirika ngo mugumize ivyiyumviro byanyu ahantu hejuru mushinze ivyiyumviro byanyu ahantu hejuru mubikumize hejuru nyene myandi majambo mugwe muraba hejuru nyene haleluya mugwe muraba aho na source ya cyangwa mugwe muraba aho isoko y'umuco hiri haleluya imana y'icyubahiro tumwe turaba Yesu wenyine nawe uri ku kazi cyangwa uri gukora nagendagenda mu mutwe wawe reka kwiyumvira reka kuraba bigana raba Kristo gusa iyo mvira icyo Kristo yakoze niko kugumiza amaso kuri Yesu iyo mvira icyo ijambo ry'Imana rivuga niko kugumiza amaso kuri Yesu haleluya haleluya reka kwiyumvira ibindi gumiza amaso kuri Yesu niba ari intara wumvise ujya gukura gumiza amaso kuri Yesu irabe isura kamo wiyumvire ko kandi Imana idufashe haleluya muri w'Imana ikintu cyose turacanga cyangwa ikintu cyose wumva cyane burya iki kigamije cyane nkuko Paulo yabwiye Timoteyo ni kugira ngo irabe neza yuko uzogahabwa cyangwa uzozigama ndetse ufise cyangwa yuko urwo rugendo uzava wikirindira kumwe mbwa Imana irifuza yuko ubandanya iyo nzira iyo kuba nyine yagushizemo ni nziza muri Imana ni nziza haleluya ni nziza yicemo nyene yicemo biravuga ngo nta nota mu mwonga w'igitutu cy'ubuvuzi nzogira kibiri kuko Uhoraho ari kumwe nawe muri Imana si uko ari kumwe nawe gusa aho hantu arahazi aho muri uracyarahazi
si ugufata ukuboko gusa, arahaza abantu, arazi neza yuko niwanyerera cyangwa ukagira muza gushika hasi, arahaza. Unabona yuko ni umuntu aciye ahantu cyangwa nk'imodoka cyangwa tufate nk'ikinga, arabishobora guca ikanyerera, mugabo ugasanga hari ibuye ryarahandi hantu ryatumye ridashika hasi ku kinga. Umuntu w'Imana burya hamwe n'ukuraca nyene, hari ikintu Imana iba yateguye kugira ngo ntushike hasi nyene. Haleluya, haleluya. Nizokwemerera gutemba, nizokwemerera ariko imatanye n'Imana. Haleluya. Kandi biravuga ngo ibaze umuntu w'Imana burya tukuma turabana n'Imana, biravuga ngo amaso y'Imana yama ari ku mugororotsi, amaso yawe ibaze Imana ikubikuraba, mugana wawe ukishaka nukuba umuyihanze amaso. Haleluya. Ihanga amaso, reka kwikubita kudere, urayizi kudere, reka kwikubita kudere. Abantu iyo uri mw'ibarabara ushatse kwikawusha umuntu urarabutse reka nawe katangaza cyangwa katamubona, reka kwikubita kudere, reka kwiraba ati Imana oya reka nawe hantu oya, iraba ihanga amaso, niyo hari agakiza kawe, n'ahandi hari agakiza, niyo honyine hari agakiza. Haleluya. Ngituma navuze ikintu cya kabiri cy'uko hari igihe twifuza cyane cyane nuko nzi neza hari ahantu two turaja kandi ahantu tuzoshika. Haleluya. Kugira icyo umuntu wese atwara ntazoshika mu buryo bw'inkene, mugabo ntuzopigere wibagira wa mwagazi w'intama, mushe kw'amaso. Haleluya. Mushe kw'amaso, ntuzosha kw'amaso ibyo bintu by'ibitanga, uzoka mushe kw'amaso. Haleluya. Imana idufashe. Turashaka